Diniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambo umuwanyi wa Isange TV imbonesha kuri muri dende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza kandi tukayagushikiriza muri rw'ikirundi. Ndaguha ikaze mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize kuri iyi saha na makuru menshi cyane yiriwe avugwa mu bisata bitandukanye. Ndabahaye mwiriwe rero abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba yambo n'abanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri muri dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki mu nkino mw'iperereza mu gateka kazina muntu mu makungu ndetse n'ari makuru yose abariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha na makuru menshi cyane ariko nanone na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira na cyane turaza kurabira hamwe mu bijanye n'umutekano ndetse n'agateka kazina muntu biriko biravugwa muri politiki ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi. Ni mu gihe amatora yimirije ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi, aho rero amatora yo mu mwaka wa 2025 ara ayabashinga amateka ndetse nayo mukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi yuravye neza usanga mu ndongozi mu butegetsi ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi ibintu bitameze neza, aho mu mugambwe CNDD FDD babandanya abanyinyurana na cyane rero icuga kibi casubiye kwaduka. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu yamaze guhindurirwa abamucongera kandi ivyo bikaba vyakozwe atabizi cyangwa se atabimenyeshejwe. Binaboneka ko ngo ari imvo ishobora gutuma uyu mugabo ashobora kuhasiga ubuzima. Abarebera hafi rero iby'urugamba ndetse n'ibya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini n'intambara bavuga ko iriya ari yeri rikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoresheje ngo kugira ngo Gervais Ndirakobuca abe yagandagurwa cankwe se abe yajanwa mu ibohero nk'uko vyashikiye uwo yasubiriye ari we Arengiyome Bunyoni. Gervais Ndirakobuca nawe akimara kumenya iyo ngingo ko abamucongera bahinduwe nawe yaciye abimenyesha Murantunga yaciye abimenyesha umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, kubera ko uravye aba bagabo bompi bose barafise umugambi umwe wo gutembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Akimara rero kumumenyesha ko abamucongera Evariste Ndayishimiye yamaze kubahindura, Gervais Ndirakobuca nyene yaciye abimenyesha uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, nawe nta kindi yakoze byihuse cyane yaciye amurungikira imbonera kure ndetse n'abandi basirikare bamufasha kumucongera batandukanye nabo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yamuhaye. Ibi kandi biruko mu gihe Gervais Ndirakobuca ndetse n'umushikiranganje n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo aba bombi bafise umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, na cyane rero ko bamwagiriza ko ngo ari we ariko aranyonora amatungo y'igihugu yamaze kuyagwiza. Bakamwagiriza ko rero ibi byose abikora atatekereje ku nyungu ndetse n'ineza y'abanyagihugu b'u Burundi. Ibi rero biruko mu gihe n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu minsi mikeya yimirije mu kiringo ca kabiri c'amatora y'umukuru w'igihugu, ariko binavuga ko adashobora kuzokwitoza bivanye nuko nyene atanumwe umushigikiye, na cyane rero indongozi z'umugambwe CNDD FDD aho zivuga ko zirambiwe intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa ibi ku rundi ruhande uraraba ukabona ko biteye ubwoba Murantunga abanyagihugu b'u Burundi, kubera ko nyine aba banyagihugu bavuga ko mu gihe batazokwemerera Perezida Evariste Ndayishimiye kwitoza mu kiringo ca kabiri c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu, ibintu bishobora kuzoba bibi nuko byagenze mu kiringo ca gatatu c'uwari Perezida Petero Nkurunziza, aho rero abanyagihugu batari bakeyi abari biyamirije ikiringo ca gatatu ca Perezida Pierre Nkurunziza bamwe baragandaguwe, abandi baranyuruzwa, abandi baraborezwa igufwa, abandi ndetse barapfungwa gushika n'ubu, bamwe baracari mu mabohero ndetse nta nubwo bafise
ubabariza cyangwa se ubatabariza ngo nabe baye bapfungurwa. Ibi rero nabyo birahangayikishije umutima abanyagihugu b'u Burundi, bakavuga ko nyene mu gihe Evariste Ndayishimiye ngo batazomwemerera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije umwaka wa 2027, abanyagihugu bakavuga ko navyo bishobora kuzokurura intambara ndetse abiyamirije ico kiringo bakazohava bahasiga amagara. Kwisaha rero amakuru ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi nuko umugambwe CNDD FDD urongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo bakoranyije inama hamwe ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca bagira ngo batembagaze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, bariko barumvisha abagumya banga ndetse n'abandi bose bo mu mugambwe CNDD FDD ko barambiwe intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ingingo zirafashwe rero kuri ubu ngubu bemaze kwemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gukurwa umwanya n'umwanya, ona cyane cyane ko barambiwe uburongozi bwa Perezida Evariste uburongozi nyene bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muyandi makuru kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gushika ngo aganire n'urwaruka rukorera mu gisata c'ubuhinga nkuko yari yavyemereye urwo rwaruka mu gihe umugambi Piaje Burundi wariko ushikiriza ivyo waranguye kuwa 11 ndamukiza 2025. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gushika muri kaminuza y'ubuhinga UPG Igitega, aho ngo ariko araganira n'urwaruka rukorera mu gisata c'ubuhinga. Ico kiyago kija gushimikira ku ntererano y'igisata c'ubuhinga ndetse n'iterambere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi gutunga telefone Android uri mu camazi ngo bisa nko gutunga ico twita calculatrice, aho havugwa ni mu ntara ya Cankuzo komine Gisagara muri zone Camazi, aho rero ngo iyo uri muri ako gace bitoroha gukoresha urubuga ngurukana bumenyi urwo ari rwo rwose. Uhageze ngo muri aka gace ukaba ukoresha imihora ya limitere canke ekonete, ico bita connexion ucumva ku matwi. Umuhora wa Onamob wowo ntuzwiyo namba. Bamwe mu banyagihugu baba muri ako gace biganiye imonesha kure yacu ya Isange TV ko iyo bashatse ngo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, WhatsApp, Google ndetse n'izindi mbuga ngurukana bumenyi bafise uduce tumwe ngo boba bajamwo kugira ngo bashobore gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi ndetse ngo bamenye n'ibigezweko. Utwo duce rero ngo natwo turi hafi kure kilometero kimwe uvuye ku mugwa mukuru w'iyo zone. Ibidaheze ngo byorohereze umuntu aba ashaka gukora canke ngo kurungika ibintu byihuta bikenerwa ubuhinga bwa none. Nkuko amakuru ava muri aka gace c'amazi abandanya abimenyesha, abaronka agahengwe ngo mu gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi ni abakoresha imihora yo mu gihugu kibanyi ca Tanzania, kuko yoyo vyoroha kuronka connexion. Nyamara ngo nabo nyene ngo si yororo nkuko amamega ngo y'imihora y'imitanzania ari make kandi azimvye, ngo mu kuyagura kandi ngo bisaba amafaranga y'amashiringi. Aho rero ngo naho kugira ngo haboneke amamega y'500 ngo y'amashiringi ugasanga ahura n'amafaranga yababa 1500 y'amafaranga y'amarundi. Ayo nayo kandi akaba ari amamega y'amafaranga 500 avuga ko nta masaha 2 wo yakoresha atarahera. Abo rero abo baba muri ako gace bakaba basaba amashirahamwe yo gutumatumanako amakuru
ariyo Limitere, Econete, Lewo ndetse na Onateri gukora ibishoboka byose ngo haboneke connection mu bice byose n'akare ngo hari ibintu byinshi ngirakamaro bica ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibyo biruko mu gihe ngo n'amarezo yo mu guhamagara bisanzwe kuri ngendanwa ngo bihora bishika akikata maze guhamagara navyo bigaca byanka. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweho ku mboneshakure yanyu mukunda cyane ya Isange TV, mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Reka rero mbashimire mwese mwari mubone kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twabandanya kubashikiriza, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho mushikirizwa n'imbonesha yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru abagezweho.